Bakunzi bikimenyesha makuru kibonobono media ndabaramukije nongera ndabashimira uburyo turiko turakorana mu makoperative ya kibonobono n'urunani rwayo witwa Inaskoki. Ndabashimire vy'ukuri ku ntambwe tugezeko ni nziza cane, ni ntambwe ishimishije. Rero nifuje gukora kino kiganiro c'umwanya muto kugira ngo ndabasigurire mu majambo make cyane ibyo turiko turakora, kuko gushikana n'uyu mwanya hari aho usanga umengo biracabacanga. Turiko dukora gute rero? Mu bisanzwe umwumvise tubahamagarira kurima igiterwa c'ikibonobono, kandi nivyo niwe mugambi wacu uri imbere, kurima igiterwa c'ikibonobono, kugihingura no gushora hanze ibiva muri ico. Ayo nayo ni amavuta, ifumbire n'imiti yo gupompa ibiterwa. Ariko hakuru ni amavuta co kimwe n'ifumbire ikomoka mu kibonobono. Rero muca mwumva kandi turavuga ivy'iyindi mitahe y'amasabune. Muca kandi mubona turiko turagura amatongo. Ivyo vyose rero bamwe arige bibacanga, mugabo ni ibintu bitari bibereye kubacanga. Ati gute? Ubwa mbere mu kurima ikibonobono kirimwa n'abanywanyi, bakakirima mu matongo yabo. Mbere mu ntango natwe nka koperative ikiri kibonobono oyo twararimye imirima y'akarorero yo kwerekanira ko bishoboka. Hanyuma imirima rero imirima twarimye yajanye n'akamo twako turatera abanywanyi mu mwaka wa 2024, aho twababwira ati ni murime ikibonobono. Kurima rero ikibonobono harimye bake nibo bashoboye kurima ikibonobono, bituma uyu mwaka w'umwimbu turonka umwimbu muke. Mugabo kubera ko abandi bari babonye ko bishoboka, kirimwa cerera amezi 5, 6 ahakanye, 5 hashusha, 6 ahakanye. Uyu mwaka rero twarabonye neza yuko dushobora kuronka umwimbu mwinshi cyane w'ikibonobono, kubera hariho aba diaspora twamanye no munsi ava mu Bwongereza. Nawe uri mu diaspora kuranyumviriza, hari diaspora batahuye neza umugambi w'ikibonobono. Gushika nk'ubu bambwiye yuko umwe ariko ararima ku hegitari 8, akaba azoba ariko ararima ikibonobono. Twiteze rero yuko uwo mwimbu w'ikibonobono ushobora kuba mwinshi muri uyu mwaka wirima ukurikira. Kubera ko rero ikibonobono wakirimye bice bisaba ko ugishora hano iwacu, ukagishora kaca tukigura 10,000. Vyabaye ngombwa yuko turategekanya ubundi buryo tworonkamwo amafaranga yo kuzogurira uyo wese ashoye. Kubera umuntu yarimye agashora, ni vyiza yuko aronka amahera. Twebwe rero nka Inaskoki, umuntu yarimye agashora tuzoca tumuha amahera, hanyuma wa mwimbu rero uca tugenda turawegeranya kugezaho tuzoba tubona yuko ugeze guhingurwa. Aha rero muri ubwo buryo bwo kurondera amafaranga twaciye dutegekanya imigambi izana inyungu zihuta. Iyo mugambi nawo akaba ari umugambi twahisemwo gukora isabune. Twarawutanguye rero, bwabo tuwutanguye tubona dufise isoko nini, tw'abanywanyi turi benshi, tukishorera abandi tukadandaza izo sabune. Rero isabune zacu zirakundwa, zirasohoka, ndetse no kugira ngo dushobore kuronka inyungu igwiriye twahisemwo rero kuca twubaka uruganda. Ari nago ikimubona nicaye ngaha inyuma, hace twubaka tuko turategekanya kubaka uruganda. Dutegekanya batanguye kubaka hariya muri Ruyigi, muri Rutimbura, murabibona hano inyuma kuri kino capa hano. Iri ni hinguriro
tuzubaka. Iri hinguriro rero rizoba rikora amoko atandukanye y'amasabuni. Hanyuma tuzoryubaka mu itongo ryacu canke turiko turaryubaka mu itongo ryacu twiguriye hajya mu Ruyigi. Muri uku rero kudandaza aya masabune twizeye yuko tuzoronka inyungu nyinshi. Izo nyungu zikaba zizoshobora kuca zidufasha kugurira wa wundi yashoye igiterwa c'ikibonobono. Rero ikibonobono tumaze kukigwiza tuzoca tugura ahandi hantu ho ntiturahagura, duce twubakaho ihinguriro, aho iryo hinguriro rizoba ari iryo gukanya canke gukamura amavuta y'ikibonobono. Tuzoca rero dusigarana ni iki amavuta n'itoroto. Rero inyuma yo kwamura amavuta yoyo tuzoca tuyashora hanze, mugabo itoroto iyo tuzoca tuyikoramwo ifumbire kama. Mugabo kugira ngo dukore ifumbire kama, abatukurikirana ntihajya mubona twaciye tugura itongo rinini rirenza hegitari 3 mu ntara ya Rutana ya kera muri Burunga. Harya rero twifuza kororerayo ingurube. Tuzorora ingurube zirenga niburiburi ibihumbi 10. Izo ngurube zizodufasha kuduha umwavu, amase. Ayo mase niyo rero tuzoca duteranya na ya turuto y'ikibonobono, tuce dushobora gukora umwavu kama wamuka mu kibonobono cyo kimwe no mu mwavu w'ingurube canke inka n'ibindi bitungwa. Ariko twe tuzovanga kandi n'umwanda mukuru na mutoya, n'ivyaba binashitse tuzoshiramo n'amaganga y'inkwavu. Ariko tumaze gufata umwavu kama tukawuvanga n'umwavu w'ikibonobono tutondirisa, nta mpamvu yo kwigwa turavanga ibindi. Uwo mwavu uzoba wikwije kandi azoba ari umwavu vy'ukuri uri ufise akanovera kenshi. Hanyuma inyuma yaho rero tumaze kuronka umwavu, niho dutegekanya rero kuzoca dukuza turakoresha uwo mwavu turime rero yasindimwa yacu Uburundi, tuyitabize umwavu kama kugira ngo turonke umwimbu umusesekara. Umwimbu umusesekara kandi turonke ivyo kurya kama bishobora gutusiga dufise amagara meza. Ivyo kurya kama dushobora kurya bigatuma turamba, ivyo kurya kama turya bikatugira ukatubera umuti canke ibinini bituvura. Aho rero tumaze kurima dufise umwavu ukwiye, kuko Uburundi bwo amazi turayafise, twifuza nk'umuryango w'abarimyi b'ikibonobono kuzorima imirima myinshi ishoboka y'ibijumbu, y'ibiharage, y'ibiraya, amoko yose y'ibintu vy'indya, kugira ngo turondere wa murundi ahaze, wa murundi aguwe neza. Muri make ivyo turiko turakora nuko bimeze, nta n'ikindi kintu. Aha rero kaba twifuza yuko umuntu wese yoba yifuza kwifatanya natwe muri imigambi yose turiko turakora, kurima ikibonobono, kugihingura, kubaka uru ruganda rw'amasabune, kurima no gukora ubudandaji, naze yifatanya natwe atanga amafaranga 12,000 gusa. Dukeneye igitigiri c'abantu 1,000,000. Dukeneye ko dusubira kubona niburi ikiro c'ibiharage casubiye ku mafaranga 200 amafaranga y'amarundi. Nta n'ikindi, urashobora kuba warumaze imisi ubona ibiganiro vyacu uguma tubona tuvuga tugira intego yacu nta n'iyindi niyo, ni kurondera umurundi ahaze, umurundi aguwe neza. Inzira nayo yo kuyishikako niyo. Murakoze, ndahaye ikaze rero wewe uriko uranyumva, uze twifatanye cane cane wewe wamaze kuba umunywanyi, ugure imitahe
twubake rino hinguriro tuko turihuta cane hama kandi ndakwibutse yuko dukwiye abantu miliyoni nta wundi muntu n'umwe arengako tuzakira tuzoca twugara. Imana ibahezagire mwese, ibahe amagara meza, ibahe kuramba, ivyo vyose tuza tubishikeko. Murakoze.